Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana no kutwumviriza muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane wa Aziya, mu Barabu, abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari ngaha ku mugabane wa Afurika, muri South Africa, Zambia, Kenya na Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu burengero muri Congo, mu buseruko muri Tanzania no mu buseruko mu Rwanda, mu buraruko mu Rwanda, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, komine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, umutekano w'ingenzi niwo wa mbere mu gihugu. Umutekano rero urabandanya guhungabana kandi uhungabanye ku bintu vy'agasakisaki buhoro buhoro, aho rero mu ntara ya Rumonge umunyagihugu yatagwe muri yompi akwijemwo indwi yose apfunzwe kuri zone Gatete, komine y'intara na Rumonge. Apfungiye ku biro vy'igipolisi aho bariko baramwagiriza ko yivye ikigazi, bamwagiriza ubusuma bw'ikigazi, ariko abi bakabona ko atariyo mvo, ahubwo imva ari uko yabaye isura mu bwicanyi bwakozwe n'abapolisi, aho yagirije abapolisi kwica umunyagihugu bamurashe kandi uwo munyagihugu ata ntwaro yari afise. Kuri ubu ngubu rero umutekano w'abanyagihugu bikaba biboneka ko wahungabanye bivanye na yegereyegere yadutse hagati y'abo bapolisi mu ntara ya Rumonge n'abo banyagihugu bavuga ko bapfunzwe, kandi abo bapolisi biboneka ko vyarabonetse ko aribo bagize nabi, bari mu caha n'amakosa yo kwica abanyagihugu. Tuvuye kuri iyo nkuru ivugwa mu ntara ya Rumonge, reka tuje ngaho mw'ishirahamwe Parsem. Ishirahamwe Parsem riravuga ko leta ya CNDD FDD igomba kwirukanwa igatanga imihoho, kuko ngo kurongora no gutwara igihugu biraboneka ko vyayoberanye, ibintu vyarabananiye gutwara igihugu, ubutunzi barabwishe, itunga ry'igihugu bararyishe, igihugu nta mitahe gifise, nta mafaranga y'agaciro ariko araboneka ngaha mu gihugu c'Uburundi, ngo biboneka ko rero igihugu itunga ryacyo barishikanye ahatemba, ngo kandi igihugu kidafise itunga ntaho caba kiriko kiragana, nta naho caja, kuko amakuru dufise, ivyegeranyo bitandukanye birerekana ko Uburundi nico gihugu kiri mu kibanza ca nyuma mu bihugu bikenye kw'isi. Nawe umvirize, igihugu ca nyuma kw'isi gikenye ni Uburundi, aho mu gihe umukuru w'igihugu we yama avuga ko afise itunga, afise amatone n'amatone y'ibiyobe, ibigori, imiceri n'ingano n'uburo, vyose abitse iwe mu masitoke yiwe, mu gihe abenegihugu bariko baricwa n'inzara. Inzara izura inzara, ubukene buravuza ubuhuha. Ni mu gihe umukuru w'igihugu yanse ko abanyaburaya bafise imitahe baza gushinga bashora imitahe yabo ngaha mu gihugu c'Uburundi, kugira ngo babashe gutanga ubuzi butandukanye ku benegihugu, binjize n'amafaranga y'amadevize, amafaranga y'agaciro, amafaranga y'amanyamahanga yabaye
kayoberabahinga ngaha mu gihugu c'u Burundi, ni mu gihe barira ko igitoro cabuze, ariko igitoro nticabuze kuko habuze amafaranga yo kuja kugura ico gitoro kugira ngo abantu babashe kwiyunguruza bava irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, hoba mu ntara bamanuka mu gisagara ca Bujumbura canke bava mu gisagara ca Bujumbura baduga ruguru mu ntara zitandukanye. Ivyo rero biriko biragenda biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, bikaba biboneka ko ivyo Ndayishimiye ariko arakora, ivyo Ndayishimiye ariko ategura vyose ataho bizoshikana igihugu mu gihe badakoze imigambi isahiriza canke ifasha mw'itunga ry'igihugu kugira ngo igihugu kibashe gutera imbere, ahubwo aho kugira ngo baje gukora ivyubaka igihugu bariko baragwana, indyane ni zose mu mugambwe wa CNDD-FDD, inyinyurana rikomakomeye cane hagati y'abagize intwaro, y'abajejwe intwaro muri CNDD-FDD. Iryo nyinyurana atahandi ngo riva, n'itunga bapfa, barasahura igihugu, barasahura abene Burundi aho kugira ngo bubake igihugu c'Abarundi muri rusangi. Umukuru w'igihugu, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, Colonel Reveriyano Ndikuriyo, umukuru w'inama nshingamateka Gérard Ndabirabe, umukuru w'inama nkenguzamateka Prosperi Nzohagera, ndetse n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, abo bose ko biraboneka ko harimwo inyinyurana rikomeye, dushizeko kandi n'umushikiranganji atwaye leta y'u Burundi canke guverinoma y'u Burundi iramutswa Gervasi Ndirakobuca batazira Ndakugarika, ariwe mushikiranganji nyine wa mbere atwaye guverinoma, aho yasubiriye uwahora ari atwaye iyo guverinoma General Alain Guillaume Bunyoni. Indyane we zikaba zaramutaye hanze, baca bamujana mw'ibohero, kuri ubu ngubu akaba apfungiye mw'ibohero rya Gitega. Uyundi nawe ashobora gutwarwa mw'ibohero ni Generali Silas Ntigurirwa, uyu nawe indyane zirakomeye cane, afise akagwi kamushigikira katavuga kumwe na Ndayishimiye, ako kagwi kakaba kari inyuma y'uwahoze ari umushikiranganji atwaye guverinoma y'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni, kuri ubu ngubu apfunze. Ivyo vyose bikaboneka ko rero Generali Ntigurirwa Sirasi nawe arashobora gupfungwa, kandi afise nawe abandi bajenerali bamuri inyuma bamukurikiranye muri ubwo butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, biboneka ko bwasambutse, biboneka ko bwacitsemwo ukubiri. Uko kubiri kose bikaba biterwa no kunyonya itunga ry'igihugu, kandi igihugu kikaba gikenye, ntavyo gifise kiha abo bagabo, n'utwo bafise bagashaka kutugwaniramwo, ngo nta kindi bapfa ni ikibanza c'umukuru w'igihugu. Bunyoni baramwagiriza gushaka kwica Varisito Ndayishimiye akoresheje amangetengete kugira ngo amuhitane, mu gihe ngayo mangetengete n'ubundi yakoreshejwe mu guhitana umuhisi Petero Nkurunziza. Abo bose atakindi baba bapfa ni ikibanza c'umukuru w'igihugu. Umuhisi Petero Nkurunziza yarishwe bivanye n'uko yari yigize uwuzohora muri ico kibanza, akaba ari wazohora ari hejuru ya bose, ari muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu, naho hari kuzoba hatowe uyundi bivugwa ko ari umukuru w'igihugu, ariko siwe yari kuzoba atwaye igihugu muri rusangi. Ico kibanza rero bakaba bararavye bakabona nta kundi bo kimuvanamwo atari ukumugandagura, baciye bakoresha ayo mangetengete bahitana umuhisi Petero Nkurunziza. Na Bunyoni nawe aragirizwa ko yari agiye gukoresha ayo mangetengete kugira ngo ahitane Varisito Ndayishimiye, nawe aca aja muri ico kibanza. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nawe yararavye abona ko atakindi ari ugupfunga
Bunyoni kugira ngo atazomugirira nabi, atazomukura kuri ubwo butegetsi muri ico kibanza bose bariko bararondera. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.